Uku niko byari byifashe mu itongo ry'abapfuye ryo ku Mpanda. Aha bariko bashingura ba bantu baheruka guhitanwa n'umwuzurira mu Kamenge. Umusaseredoti niwe yabanje kuvuga amajambo y'Imana. Uzurashire rwiza ko bane bakwemera n'uto yakwemeye kwabaye kutamenya wewe nuzi aho ibikorwa byabo byiza bigera bakire mu bwami bwawe. Turasabiye n'imiryango yose yabuze ubiremeshereze wewe nyene nk'uko waremesheje umuryango wa Lazaro. Mu nyuma umushikiranganje wo gufatana mu nda Martin n'ivy'abandi yavuye ashikiriza ijambo yarungikanywe na leta. Cyukuri ari ibiringo byo kugira amajambo ari igihe byoroha akaba n'ibiringo byo kushikiriza amajambo bisa n'ibigoye. Kuri uno munsi rero biragoye cyane kugira umuntu aronka amajambo yokoresha kuko by'ukuri ibihe bisa n'ibigoye ku gihugu cacu, ibihe bisa bigoye ku gisagara ca Bujumbura. Ariko murazi neza yuko iyo umwana w'umuntu avutse aba atanguye urugendo akagera igihe rero arusozera. Kuri uno munsi rero twaje guherekeza bwa nyuma abacu twabuze tutanka kubera ibyago yaho ijuru ryaduhindutse hagwa imvura nyinshi, hanyuma haza umwuzure ababene wacu abavukanyi bacu bahitanwa nawo. Leta y'u Burundi rero twaguye mu kago twumvise ibyashitse kuko abavandimwe bacu bari bagiye kuruhuka nk'abandi bavuye ku mirimo yabo bashitse bararuhuka biteguriye kuziga kuza gukora ibikorwa nk'abandi barundi bose. Ariko murazi ko Imana ntiharizwa maze ayo mazi arabahitana. Twari tubakunze, bamwe bari bakiri bato cyane bari abana, abandi nabo bari bafise ingufu zo kubaka kino gihugu cacu, bari bafise ishaka ryo kugira bateze imbere igisagara ca Bujumbura, bateze imbere igihugu cacu. Twashaka rero muri kano kanya duhoze kandi imiryango yabuze ababo, duhoze igisagara ca Bujumbura abakirongoye, duhoze komine ya Ntahangwa n'abandi bose bahegereye kuko zari intwari, bari ababafasha mu iterambere kandi bari abanyamuryango. Iyo nkuru ikimara kumenyekana, leta y'u Burundi yaciye yihutira kuhashika kugira bwa mbere na mbere barabe ibyankenerwa byokorwa kugira kandi abari bageramiwe bashobore gufashwa byihuta. Abaserukira leta barahashitse, leta yararokuje ikigega ca mbere c'umukuru w'igihugu yarahashitse, ariko imbere yabo umushikiranganji w'umutekano nawe yari yahashitse n'abandi bayobozi batandukanye bari mu nzego za leta kugira turabe icokorwa mu maguru masha. Niho twabona yuko byari bikenewe yaho bagarukirwa ko ibijyanye n'imfashanyo zitandukanye ziramaze kubashikira naho zidakwiye, ariko tubabwire yuko leta yanyu yuko izobaba hafi
kugira ikomeze kubashigikira twari nk'umushikiranganji ajejwe gufata ibyo gufashanya twabuze gutanga amabwiriza bakwiye kugira tugire ibiharuro byose haba ibijyanye n'ibyo kubaho kwa misi yose ibijyanye n'iby'abanyeshuri naho tuzobona ubushobozi bushobora kugera murazi yuko rimwe na rimwe usanga bitoroshe ibijyanye no gusanurirwa cyane cyane yuko leta muri kwirindira ahantu hose biboneka yuko hari ingorane zo kuhaba yuko imigambi irafatwa kugira abantu bashobore kuhimuka bagende kuba ahantu tubona by'ukuri atangura n'ibimiyaga dutera naho ata muntu ashobora gukinga byose. Leta rero izobandanya kubaba hafi komeze kubashika ngo twabivuze biragoye igihe wabuze iwabo igihe wabuze umubyeyi igihe wabuze ikibondo biragoye kuko ntibasubirizwa ariko tubasabe kwihangana kuko ubuzima bw'umwana w'umuntu niko byaba byagenze. Rero umukirisu rero ni kukwegera kwanje imbere yo kutuza ngaha Imana yampaye ijambo ngambira tubabwire turisanga muri Yesaya ikiganiro cya 40 n'umurongo wa 10 yaho Imana ishobora kutwibutsa ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebure kuko ndi Imana yawe zo gukomeza zo gutabara mbere zo kuramira n'ukuboko kw'iburyo kuko kugaruka kwanje. Ayo ni amajambo twashaka kubashikiriza. Ni Imana ivuga dufise Imana ariyo se w'imfuvyi akaba umugabo w'abapfakazi. Mwihangane turazi neza yuko Imana abarundi bashira imbere ibibuze byose ibyo batunganiriza. Urashobora kurati mbere akumbaye umupfakazi bizogenda gute ugira ibyizigiro Imana yo mu ijuru atazokora ubishe kw'ibyizigiro ibindi nabyo bize gutunganiriza kuko ni Imana izi kuyoba neza. Ikindi twashaka dusabe abakozi b'Imana cyane cyane abanyana atandukanye kugira mukomeze gusengera igihugu kuko ibi byashitse byahindagurika ry'ibihe byakurikiwe n'inkurikizi mbi tukabura abantu bacu Cibitoke Bujumbura n'ahandi huzuye iruhande ya Gatumba. Urabona yuko ibyo byakurikiye ahandi henshi aho hari kuba zakubisa abantu aho hari urubura rwononye ibintu byinshi cyane no gusenga kuko turazi neza ko Imana yamagiriye gutabara kandi natwe tugakomeza kuyisengera. Twafata rero umwanya muremure twari kugira ku izina rya leta y'u Burundi turemeshe imiryango yabuze twongere tubabwire yuko turi kumwe kuko muri abacu kandi tuzoguma tubashigikiye ariko cyane cyane muri bino bihe duhamagarira cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura muri kino gihe yuko wa mugenzo mwiza nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cacu yamara kuduhimiriza ko wo gufashanya mu kibano abari udishimikira ko cyane ibyo biri no mu zindi ntara kuko niho hari umukiza gwa hafi na hafi mu kurindira yuko hari abaza gutabara baza bavuye kure. Ariko nitwara gushimira abo bose bace bashika bakazana imfashanyo zihuta kuko abari basigaye bari bakeneye ubufasha. Twarabibonye rero barabonye ubukerebutsi bw'abarongo igisagara cya Bujumbura barabonye ubukerebutsi bw'imvukira igisagara cya Bujumbura n'abandi basanzwe bakibamwo. Uwo rero umutima mukomeze kuko niwo wonyene udutabara. Fasha turangize twongera gushimira abo bose bitavye
runo rubanza ruza gushingura abacu twongera tubashimira dushimira abo bose bahashitse bavuye kure, dushimira n'imiryango yabuze kwihangana, kandi dushimira nabo bose baba abaganga baba bajejwe iby'isuku bace bahashira kugira bakora igikorwa cyiza. Imana yo mu ijuru ibahezagire, Imana yo mu ijuru bakomeze, murakoze, murakarama. ubuzima bw'izuka ryiwe turagusabye rero ngo winjize mu buhirwe bwa Kristo aho byagiye, winjize abavukanyi, maze aho Kristo atsinda urupfu akazukana ubunahazwa abari naho babyagiza. Ibyo tubisabye twisunga Yesu Kristo we musangiye ubunahazwa n'iganje mu myaka yose, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda.